urumva rero je ndi umukobwa ntabuzi ngenda bimubwira lotipe wabo barakize bafise inoti je nanje ndi nzitunga ndironderera none gashaje ngirene manisije janyane abakobwa turatinya kubwira umuhungu ko tumukunda so ati woza tuvuga ko tugaya canke iki gusa je nanje nati umutipe wabo baratunze barakize je ntabyo rushobora. Katika hii swala kwamba mwanamke anampenda mwanaume alafu anashindwa kumwambia, je, nikimwambia nitaonekana kwamba labda na kuna kitu fulani najishusha chini au kuna kitu fulani ambacho nitakuwa nimepoteza katika essence yangu? No, mwanaume tuko yani kama vile wanawake walivyo, tuko tofauti. Wewe wiyaki uzura amazi kabiri ku munsi mu gatondo no mwijoro kuko umuhungu ntazemera. Tipe mani imyaka myinshi no mode uri makengo niyakire mani vugiye no kuonda muntu urimwe rawe jojo uzobyumva ku radio wewe je ndakubwije ukuri none warakuze umuhungu ingene muturuhiza narose umutipe ari karandraga uremera nyene numva umenga nyene okay nemeye sawa wemeye hanyuma umutipe nyene nkabona turi hano mwigana abandi bakobwa nkamufuhira n'ibintu biri nk'ivyo manca wumva je cyambabaje n'uwo mutipe je sindamushaka mfuma ndotuyo wowe ukunda uwo warose we numva ko no mu ndoto weme sishobora weme mu ndoto ngo je nkonywa amazi kabiri ngo ku munsi ntibibaho gusa rero kandi mugabo byavuze n'ibyo abakobwa turagara ku batipe sana telefone icifa atangaye kukudraga telefone icifa ibisuko byashaje bari atari gusa rero nanje cyo kintavuze n'ico mbisi wangu menga nana dire ngunda bigenza gute ko mfuwe. Yes, inshuti wakunze wa PI reka tubaramutse mwese ahantu muherereye, turamutse bari hagati mu gihugu, turamutse bari hanze y'igihugu, murazi ko tubakunda cyane kandi namwe murabitwereka. Turi kumwe n'umustar hano, uramuzi muramumenyereye ni Miss, murabona ibintu ariko arantako ni ibintu biko ariko ni gitangaza ko n'umustar ariko yirira ni kwasteri ni pasteke bimeze gute ninde gahereye hasi imbere n'uyu mustar ni mu Miss ariko ararya musanze ahantu quelque part kwa Siyoni namahoro yakwana ndakubaza wowe usanze ngaha gute jewe ndi mu byuwanje tufise amakuru kandi meza amahuru nyabaye abantu misuso mushaka amakuru gusa tutaravuga ibyo kurya murabona ukuntu bimeze tutaravuga ibyo kurya dufise amakuru twahawe amakuru n'umuntu yaduhaye amakuru kuri Miss amakuru akuvugwa ko urayatse mungu nyabaye ara amakuru ariko aracana ngaho ngo hari umuntu wapfiriye ngo biranka yuko wipronounce avuga wideclara ivyo bintu ndakubaze je kibazo mfise kimwe ni kimwe ego narakunze bareke babivuge nani cakiri narakunze gusa rero kibazo mfise wangu ni kimwe lotive byarananiye meme no gutobora avuga ati je ndapfuye Nezami ndapfuye ndarushe bashake babivuge reka babivuge ngira ngo umuzi umwe wona bimubwira bigakubura akamvugira Miss ngo yarakunze ayo makuru twari tuyafise mugurumva saye bubeshe afise umuntu yakunze byanase kumubwira ayi byanase man arahari nyine byasera byanase kweri ndarushe amavuga ati jewe ndahwereye ndarushe Miss iyo umuntu umukobwa arinze avuga bene ayo majambo tari umuntu nakunze umuhungu umugabo byanse no kuri ko ari cyo ndamubwira sindumwe namwe mwamvugira abandi bakobwa barahari sindumwe nibangaye muri mwebwe batinya kubwira umutipe ko bamukunda sindi jenyene rero ntibandengaye mbega umukobwa iyo avuga ko akunda umuhungu muri wewe wumva gute umviriza twe biragoye je nico tumayenze nihwera kandi umukobwa yagiye kubivuga nabigenda bigira umugenza mugati jamana umuhungu napfiriye ndapfuye achaza kubivuga acha kubisha kuri rezo soso kandi tuzicara abakobwa bubunye je sinigera beta urumva rero je ndi umukobwa ntabuzi ngenda bimubwira lotipe wabo barakize bafise inoti je nanje ndi nzitunga ndironderera none gashaje ngirene manisije janyane abakobwa
abakobwa turatinya kubwira umuhungu ko tumukunda so ati woza tuvuga ko tugaya canke iki gusa je nanje nati umutipe wa baratunze barakizeje ntabyo rushobora mbega nta muntu yo kwibaza uko baba bamukundiye ko gukiranye wapi umviriza ndakubwire sindakuzi wewe munsanze aho nibereye ngo nibiki ndakubwije ukuri jewe umutipe namukunze uko ari ashaka zobe mva ikibikwemeza mushake mu byumve muje mu mbere cyabona azashake abe muri nyakatsi jewe anyemereye akaza agatangura kundiraga je ndatinya sino mundraka akemera akaza naho twoba muri nyakatsi jewe nzokwemera ko yibamo ndatinya kuba ruguru ndatinya naramanutse sishaka guswa kuduka namanutse mu mufuko wa makara rero je ntunzanire ngo umugabo kuri we yoza basha twoduka naho twoba mu cenda juru urukundo ndamuguna narapfuye sambraga nta bintu byo gufira birimo barakabaza dinde babivuga narapfuye yes ni Miss Ange ko vuga ko yakunze Miss tutaraza ku makuru dufise ko waraye urarota reka tubaze umuntu umwe canke babiri bagufasha ngo hari ukuntu waraye ubona ndarota sinamushaka basi yofuma ndotubonye okay aho turahagaruka brother acha tuuliza brother wetu njo tunataka tuwaulize huyu ndio ndio mnisaidie mseme hivi sisi wanamke si wanaogopa kuambia wanaume kama wanawapenda sio mimi peke yangu brother hiyo habari unaijua ndio kuna wanawake ambao wanaogopa kuambia wanaume kwamba wanawapenda. Kumbe wanawake wanapenda na wao. Wanawake wanapenda pia kama vile wanaume wanapenda. Isipokuwa wana kitu inaitwa timidi. Kwa hiyo mwanamke ni kiumbe ambaye anajisikia kwamba yeye anataka huwa afuatwe mara kwa mara. Ampate mwanaume ambaye atakayemtongoza kusawa na uzuri wake. Unasikia. Sasa kuna watu ambao katika wanawake hao yuko na kitu ambacho wanaona kwamba labda huyo garso anampendaga sana, anamjisikiaga sana lakini anashindwa kuongea kile kitu. Unasikia? Sasa kusema unakuta watu wengi wanaumia. Huko na mtu ambaye unampenda, unamkubali lakini unashindwa kumwambia ukweli kwamba unampenda. Mimi nimeshakufa brother yangu. Mimi nimeshakufa na kumwambia ukweli. Brother, huyu binti alishakufa. Anampenda mtu lakini anashindwa kumwambia. Unaweza kumshauri nini? Kiufupi cha kumshauri ni kwamba ukweli hautakiwi kufichwa. Ni vizuri kusema ukweli wako ili utakapomwambia ukweli yule unayemwambia. Unasema nenda nimwambie kama nampenda. Ni kweli. Siwezi. Unajua wanaume jinsi mnakamata wanaume. Mimi sasa niende nimwambie. Hata niheshimu hata kidogo. Hapana. Yawezekana ukafikiria hivyo lakini wanaume wanapenda ni viumbe ambao wanapenda wanawake sana. Ni viumbe ambao wanawake wanapendeza mbele ya wanaume. Na hasa ukao umejaliwa muonekano wako lazima mara moja hata kama na mwingine atakukubalia ombi lako. Atakuweka hata kama ni reserve. Sikiliza wenyewe mimi nataka. Mapenzi yenyewe nahitaji. Sio zile mapenzi za kopinaje nini. Mimi mapenzi yenyewe nahitaji ni wanioe. Mimi nataka kuolewa. Sasa huyo bwana wewe niambishe ukweli. Sikiliza. Mimi niende nimwambie mimi nimeshakufa. Unafikiri mimi akinitia nani akanioa. Unafikiri na ataweza niheshimu. Anasema ndio mimi nimemudraga sasa. Brother, hilo wazo ambao huyu mwanamke anaongelea. Kuna wanawake wengi ambao wanajifikiri hivi. Sasa unaweza aje kumwambia wanaume wanaweza kamata vibaya wanawake kwa sababu wanawake ndio waliwa. Ndio unaona katika upokeaji katika hii swala kwamba mwanamke anampenda mwanaume alafu anashindwa kumwambia. Je, nikimwambia nitaonekana kwamba labda kuna kitu fulani najishusha chini au kuna kitu fulani ambacho nitakuwa nimepoteza katika message yangu. No. Mwanaume tuko yani kama vile wanawake walivyo tuko tofauti. Kuna mwanaume ambaye ukimwambia kwamba nakupenda na atajua thamani ya mapenzi kwamba mapenzi ni kitu gani. Sawa, atakuheshimu na atatokea kuwa mtu wako mzuri, mtaendelea katika maisha, hata Mungu akijalia mnaweza mkafika katika ndoa. Na kuna mwingine mwanaume anaweza kuchukulia simple so atakuchukua atakuchezea ataona kama ni wa kawaida tu acha nipitishe muda kwa hiyo wakati nimepata hiyo chance nipitishe, lakini sasa wanaume tuko tofauti. Kwa hiyo unaweza kumpata mwanaume ambaye atakushika vizuri na mwingine atakushika vibaya. Kwa hiyo tuko different. Asante sana, tunashukuru sana. Asante sana kwa ushauri. Mimi kweli mimi
Sitawambia. Abo n'abantu twari duhuye n'abagenzi bacu n'abakongomani urumva ko twaganiriye n'igiswahili bariko baragerageza guhanura Ange Miss ko yo kubahuka akabwira umuhungu yapfiriye yuko kumbure amukunda none Miss nawe ngo ntashobora none bizogenda gute utamubwiye Anje n'ukuri kw'Imana numva nzokomera ngo are nimba nzoja muri koma umva ahubwo renda ndagize umviza ndagutera inkuru rero ibintu utarutse mwaniyumvira avuga ati je rero type nk'umunsi wa mbere kashareka nk'umunsi basiombwa ati mpakarandeva akavuga ati s'il te plaît ushobora basikwemera tukicarana yo wamusi bitayo sono yimarira mu kwambara le type ndamukunda mugasishaka kubimubwira singeza naho mije iwabo bafise inoti barakize je nanye ndinzitunga amunzanire mambo ngo nobimubwira sishobora Miss none ati bakobwa bamurondera wengere bangana hamangere nasame ngo nyonda banka kanuze Miss mbega none amakuru dufise yuko warayo rarota nivyo warose uyu iri joro je none kurota narose warose uri kurafungura warose uri kuranwa warose wasohotse warose ibintu bimeze je umutipe sivyo ikitambabaje ntacuzi yaza kuba umutipe je niyumvamwo hagati umutipe basi homwe ndamumva omwe n'imiburiburi je uyunye yondraga no kwemera narose umutipe ndumva aragara afisinuze aragara umva sishame no kumuvugisha nkaca nzo kurota cyo ngo muri umva namurose shanu kuri ngo karandraga ngo ndamwemerera hamwe nababaye nabyutse mu gatondo afise ishafu pole sana ariko turize ko reka baze mu cameraman je kwanja nivyo ni cameraman nagira icyo uyu munsi ndamuhijaruke Papitex uyu munsi ndamuhijabo kiganiro agira icyo Papitex ni sawa uyu niwe mu cameraman ahora dokamera ngira ngo nige rya mbere bakubonye kuri kamera za PIT rya mbere kwi uyu rero aratwika muri bimwe bakunda kuvuga aratwika papi Miss afise kibazo jewe kibazo nacumvise je gusa urumva sinja kure ya Ange ahubwo Ange je ndamugira inama Ange afise irungu ndarushe urahwereye je nama wenda kugira we ni wiyakira uzuranwa amazi kabiri ku munsi mu gatondo no mwijoro kuko umuhungu ntazemera uri kwimfira baramuremesha reka ndakubwira nuko atari jewe uhirahiri ukaza kubimbwira no kugaya no urabona kumwe muturuhisha reka ndakwereka urabona umukobwa hari igihe ugiye kumubwira ko umukunda iki telefone ikimeneka amavuta agacahera ibisuko bigaca bisaza naje ugiye kunkunda ucubanzo kakarana reka no mugara Ange reka ndakubwira Roraje Ange reka ndabwiye nzura amazi kabiri ku munsi wiyakire rega nta bundi buhinga mukunzi wo mutipe mani yakire imyaka myinshi no mode uri make ngo niyakire mani vugiye no konda muntu rimwe rawe uzoyumva ku radio wewe je ndakubwije ukuri none warakuze umuhungu ingene muturuhiza ubwo muhungu je mumbwire basi tumenya mumbwire zishobora we numva ko atanga umwana yamushize inkuru ngo nabibwira umujamakira bivugo ntiwaca mubivuga hageze naho uramurota basi narosewe icambabaje ahubwo nico rero wowe ufise ivyipfuzo yabaki urazi bamufise ivyifuzo gute wacira urarota uwundi muhungu ufise n'uwundi muntu ukunda oya aho ngira ngo ni rya jambo rivuga ngo usanga ugasiga ugusanga ahubwo natubiro yararota nawe bijya tumumenye bijya sije wabisi wewe basi shaka mwabwira Ange yararota kandi indoto zari zima zari indoto zikomeye Subwa ntabwo byari birebire narose umuti pari karandraga uremera nyene numva umenga nyene okay nemeye sawa wemeye hanyuma umutipe nyene nkabona turi hano mwigana abandi bakobwa nkamufuhira n'ibintu biri nk'ivyo manca wumva
je cambabaje nuwo mutipe je sindamushaka ufuma ndotuyo wowe ukunda uwo warose we numva ko no mu ndoto weme sishobora mu ndoto mugabo hariho abahungu batazi yuko abakobwa nabo bashobora gukunda gusa bikabananira kuvuga mugabo bagize gute bakunze kimbabaje ni kimwe mani ngo je nkonywa amazi kabiri ngo ku munsi ntibibaho gusa rero kandi mugabo byavuze n'ibyo abakobwa turagara ku batipe sana telefoni chifa atangaye kukudraga telefoni chifa ibisuko byashaje bari atari gusa rero nanje cyo kintavuze nico mbisi wangu menga nana dire ngunda bigenza gute ko mfuwe je burazi cyo no kubwira hariho umuntu ameze nk'umuntu akuze muri ibi bintu arakuze bamwita Prosper ngire ndamuhamagare agira ikintu atubwira atange impanuro nujya atange impanuro no muntu ahumuye aba barabajene bariko baravuga ibyo bavuga wewe warubatse arahumuye agira ikintu atubwira akugira inama kandi nzima nibaza ko atakugira inama nk'iza papitego kwa mazi ona mazi aravura urukundo amahoro neza urabona ko ari umutama humuye ameze neza hano hari ikibazo kandi gikomeye uyu ni umustar yitwa Ange ni mu miss afise ikibazo yarakunze akunda umuhungu mugabo byanse kwa bimubwira imyaka myinshi si byavuba imyaka ni myinshi bega wowe kuri umuntu ahumuye warusanzwe uzi yuko abakobwa nabo bibashikira bagakunda abahungu ego ibyo birashika umukobwa akunda umuhungu je nk'icyo no muhanura nuko yotinyuka akamwegera akamusgira yuko amukunda niko no musaba kugira amwegere baganire amubwira ati je ndagukunda abivuze rero niho bishobora gufata inzira none Ange ko arakugaye umutipe ugiye kubimubwira abazungu none ko ivyo bintu babikora oya uyu mutipe ugiye kumubwira ko umukunda biba birebire mani ahubwo ngira ngo nivyo abakobwa bishiramo mu bisanzwe ni mico y'abarundi bafite ariko nahandi ivyo ni ibintu bisanzwe wogenda ukamubwira ati je ndagukunda kubera iki abakobwa batinya namukunda sishaka bya bizankundo ngwiki numva ari wa mutipe nkunda ku buryo memsi yombwira tubane ndi tayari urumva kandi lo type bavuga ko umugore agiye mu rugo ugasanga umugore niwe yidragiye umugabo nyene agusuzugwa avuga ati nubundi ni wandondeye sije nakurondeye hama jenga ndakumaramara mu rugo uzi yuko urugo ari juru rito ngende kuba mu ijuru kuzimu singeza be kubera iki ikibazo ngaho ncengere kubera iki abantu bo bakobwa ko mwumva bibashika kubera iki mutinya yuko abahungu namwe bohava babanka mugiye kubadraga ndibutse ikintu ukuntu bimeze icambere coco abahungu n'abantu bakunda kujya kuronka akantu bumva ko baruhiye bumva ati jewe kanye nje nakwikwegeye nije donc umutipe arakunda kumva yuko ari uku ibaze rero wowe uciye umera uku nawe acamera gute none urukundo ko ruruta byose mbabarira ndashaka rurute byose nje ntavyo ndamubwira yes Prosper kugira ngo turangize kumbure kino kiganiro watanze impanuro kuri Ange mugabo Ange ntashaka kuvyumva nabandi nibavuga ko baze babivuga mu commentaire nzoyasoma je sishobora muce ati ushaka kwira ingwara yirata ubwo ivyo rero Ange je namubwira yuko yogerageza akamwegera umungu akamubwira ikibazo afite nandi azohava ashira yonda inshuti bakunze ba PITV reka turangize kino kiganiro nizera ko nawe mwacumvise kandi muraza kugira inama Ange si Ange wenyene kumbure hariho nabandi benshi bishikira n'abakobwa bararota abahungu bakunda sibonye je no munsi nagize n'Imana mbi narose utariwe urumva rero muri benshi kumbure muraza kwandika muri comment kugira ngo mumugire inama canke mugire inama n'abandi abakobwa bagenzi babo mugirane inama mwumva ukuntu vyogenda reka tubasezere kuri microphone mwari kumwe na Pacifique Nduwimana bye bye